ijambo banyakubahwa bashoboye gukorana iki kiganiro. Hari abantu benshi twari turushe ku mutima. Rero jewe nk'uko mpagurutse hano ndi umukenyezi yitwa Mwiyambika, abafite abana babiri n'umugabo umwe. Nshatse kuvuga ikintu cya rusange turiko turavuga mu bijyanye n'intwaro yo hagati mu gihugu. Hari ikintu kiriko kiragaragara nyakubahwa perezida wari warashinze yuko abantu bafunzwe bagiye kurekurwa mu buryo butandukanye. Ni benshi nagiye mbona mu byo twarimo, natwe turafite uwacu afunzwe. Uwo muntu yarejeje arasubira arezwa n'abandi twari kumwe yarumva. Rero banyakubahwa twaragerageze gukora ibishoboka byose kugira ngo turabe ko uwo muntu yoshobora kurekurwa, kuko impapuro zaragaragara ko yinjijwe. Uwo bari kumwe wewe yarejejwe arataha itariki 6 z'ukwezi kw'indwi. Amaze gutaha ubu yaravuye mu gihugu ageze mu gihugu cya Canada. Twashaka kubaza ko bari bagize ikintu kimwe kugeza isaha uwo muntu n'ubu aracyari mu Mugenda. Barasubira baramuhamagaza muri sentare, aragenda aritaba araburana, yejejwe itariki 6 z'ukwezi kwa 12. Twaragiye gusubira kurongera dosiye yiwe kugenda hariya kwa Carvatte mu Ngagara, aratubarira ngo dosiye yiwe ntayiri ngaha ategereje sekreteri ariko ntamusubiyemo. Twavuze yuko ibibazo by'imanza urusenda imanza nuko iyo dosiye ari iy'umuntu woshyikiriza abantu umukuru w'igihugu baraza kuyimushyikiriza, ariko dusaba intererano mu bijyanye n'iterambere n'ibyo nuko intererano muri ibi by'ubutunzi muri rusange perezida yakivuze yuko ari uguhaguruka tugakora. Turiko tuvuga ingene dushobora kugenda kwakirwa n'umuntu ariko nta imyakire, kandi twebwe turabere igihugu muri rusange. Turiko dutanga intererano ku bantu badushyikiriye ngo badufashe gukora atatu bariko baradufasha. Jewe tumaze iminsi turiko turabikora murabyumva. Turagenda ko ugiye kwitura umuntu ugasanga umuntu yicariye mu biro w'umudamu ariko amushaka akakumaza amasaha 3 cyangwa amasaha utakinya kumuraro. Ukagenda kuwa mbere ugasubira ku wundi wawe ntakinya kumurongo, ugashobora kuja ahandi hantu bakurangiye ikanga. Turiko tuvuga muri rusange nyakubahwa perezida ukuri Imana n'ibintu umunsi mu ndureze yarakiriye abantu guhera saa 2 gushika isaha 8 y'ijoro. Ariho turi kuri paki umujyanya kubahwa Imana n'umugisha akabitahana abantu batari bagira aho barara, arabaha aho barara, abandi bakanyura. Rero twabonye rusange banyakubahwa turi hano turarushe, mumenye ko turushe, abarundi bararushe kandi barababaye mu bintu bijyanye n'intwaro. Gerageza dukore nk'abandi. Naravuga ati yaba umuprokireri hari abandi bashaka 10 bameze nkawe igihugu cyoteye imbere. Urakoze. Ndabona ubundi mufasoni afite mikoro imbere y'icyubahiro. Imbere y'uko agira icyo avuga nagira ndabwira akantu kamwe mubonye ngaha nyene kugira kuko nasanze ibihugu byose kugira bitera imbere vyaragize amahirwe haba abantu bashobora kuza baranegura ibiba mu gihugu hanyuma abantu babikurikiza. Twebwe rero umenga umuntu niyo umuneguye ntaca bibonamwo. Ubu nyene murumvise ko bavuze ngo ntaco batumarira, muravyumvise hagiye uvugiwe hajya ngo ntaco batumarira, ngo ntaco badufasha. Murumva umukuru w'igihugu niwe wenyene babona ko ashobora kubafasha. Nimwiyumvire umuntu umwe, reka jewe ndababwira Musa abanyisirayeli bariko baragenda mu gihugu Imana yabasezeraniye. Musa yirirwa araca imanza ari umwe kuva mu gatondo gushika mu ijoro. Sebukwe Yetiro arabiraba aramubwira ati ibintu sivyo, rondera abandi izindi ndongozi zigufasha kugira ngo
bashoboye kugutwaza umutwaro wo kwikorera ari wowe ucimanza we uzoshikirwa n'ibigoye ivyoroshe nabo bazobikora ico gihe Musa arabikoze aratora izo ndongozi mugabandanije urugendo harateye igihe na za ndongozi atanakiwe zimumariye atanakimwe zimufasha gushika naho Musa abwira Imana iti aba bantu sabi wanje sije nabavyaye none rero jewe pfumunyica utwara abantu bawe kubera iki yabuze indongozi nimwe ishobora kumufasha hanyuma Imana niramubwira iti genda utore 70 muri izo ndongozi ubazane hanyuma ndabahe kuri mutima naguhaye nabo baze babone kugutwaza uwo mutwaro ntuzosubire kwikorera urumwe murumva yuko dushitse kuri ico gihe muravyumva indongozi muri ngaho mwese ni muri ndongozi muravyumva ko dushitse kuri ico gihe none mbwira ahantu mwambaye amakaruvati n'imvutano mugenda mu bantu mutarabana oya ntimuvyumvise none nta nakimwe mumaze no kuvuga umukuru w'igihugu atari we ni vya bindi muguba muza muravuga ntazohatambikiza rumwe kubera iki ndabujije kwiba no kurya ibiturire ndazi ko ari ndongozi tutumvikana kubera ndabuza kwiba no kurya ibiturire mugaca mu buda mugaca muhera ngo azatambikiza rumwe muganda babwire hajya ni murendegere kuko nabwiye ntirushaka gushika kumbona kazoza je nasanze imbona kazoza kugira muyishike ko emwe mukora nyene no gusunika kandi murasunikika ntibikunda ko bidakunda rero nagira ndabwire ndongozi muri ngaha nimuve hasi ubu mutangure kuvuga uti umukuru w'igihugu ntarinde kuza mwese aniyo manura ndabahaye mwese uvuge muti umukuru w'igihugu ntarinde kuza niye naza naho nababwiye ingene bigenda okay nzoca nja muri ico kibanza cawe nawe utahe nta kindi kuko nivyumvikana savye bene gihugu gusa mubandanye muza murambwira niyizira kwirabira hanyuma mugabo ubu navyo va buduhendahendane uzoca uvaho hanyuma nibandanirize kuko sishobora kwemera ko uzoza gukora igikorwa wenyene nari nagushinze ngukore mwavuze ngo ibitabo ico gitabo uracandika nta na kimwe kuko bazi gusoma icupa ntibazi gusoma igitabo kandi je unza ndabwiza ukuri kugira mwumve ejo uzohanwa ntazavuge ngo haniwe ubusa aha bari ngaha sinshabwenge mbona ngaha abamaze gusoma cya gitabo cimbona kazoza ni bangahe shinto kejo rutwaye muca mumpenda ndazi yuko amaze kugisoma ni bake mu bari ngaha bose kandi indongozi aho muvuze ngo ingingo zitanu fate waza acuvugane mbwira inkingi zitanu zigize ikiya gitabo aha novuga ntunyene ngara kwaza inkingi zitanu niho namenya yuko mutabisoma ni kuvuga mwebwe mwarishinze vya bindi nicaye narose icicaro cyo gitwa mu bijyanira murumvise abatoye umuti ko bavuze bati turi mu iterambere nta vy'imigambwe birimo kandi murumva nagira sabe mukomera amashi abanyamatongo kabisa matongo nuno musi mugende uhaciye matongo urahagarara ukaraba neza mu kwezi k'umunani bariko bararima ahantu ku mitumba bavomera ku mitumba maze akavoma mu mwonga nta terambere shobora kuza abantu bicaye matongo nakarorero gakomeye cyane aho bateranije amatongo kera Kayanza bavanga amatongo yaraze uno musi aragutse abantu bariho ibintu vyitwa gusega waramenyereye gufashwa ntuvuvuyeyo murumva yuko nubu avuga ati ntituzosubira kubaha ubu nta vyagusa namwe mu twarabahaye mutahe nimwiyumvire uburundi bufashwa kuva mu 1932 bufashwa gushika uno musi tugishaka gufashwa kubera iki waramenyereye kuronka imfashanyo ucubika imuga rero mwebwe ncabwenge ndongozi bakarorero mwebwe nyene mwumve ko mushobora kubaho mudateze intoki niho bishobora kugenda neza ariko gutunganiriza bene gihugu sawa ubu nibiyandikishe hanyuma nzokwemera mu gihe c'akaruhuko tuvyicareko ndabe yuko tutavyikorera mugabo ndabagabishe ndongozi umuntu baza bavuze ibiri mu gisata ciwe ataritoreye umuti bavuga mu kirundi ngo mukebahiroze je nkaja kwitorera umuti w'ikibazo cabananiye uwo muntu arakijejwe amenye ko tutazosubira gukorana ndabagabishije cyane wowe nyene mparaporo mvuge ko cakunaniye wewe nyene bari mu mparaporo